Ego jewe nitwa Petero Karaveri Nduwumwami, ni jewe ndongoye ikigo BBIN ku rwego rw'igihugu ku munsi. Murakoze. BBIN mu kazi kayo ka misi yose mu gushigikira uwo wese yifuza kwikorera utwiwe mu gushora iki canke kiriya, ari mu burimyi, mu bworozi, mu myuga. Avuga ati jewe sinoza gusaba akazi, ahubwo nokiha agana abandi kandi bikampa inyungu kurusha. Rero abo bantu barahari bavuga bati jewe ndavye mu kibano hirya no hino uwoshora ikinigi canke kiriya yocungukamo, ariko rero hari usanga bakenera gushigikirwa. Rero nohera cyane cyane kuri uwo mugambi umugurakiza. Biravye imyuga mu Burundi, amashuri y'imyuga arahari si make, arashika amarenga amajana 2, ariko si bose bafise uburyo kugira ngo batange inyigisho z'akanovera bivanye ku bukene bw'ibikoresho. Ariko twebwe muri BBIN turazi neza yuko iyo wifuza gukora iki ukagishora ugomba kukigira ubumenyi, kandi ubumenyi buhagije butomoye wigira ku mashuri. Ariko iyo utaronse uburyo kugira ngo wige neza bica bigorana. Nzi gituma rero twifatanije n'ishirahamwe rya Buraya na Vertuhunga Hilfe na Shaza dukorana, twadodoye twabwira tuti nyabuna nta muntu yovuga ngo agira akora iki atagifitiye ubumenyi, kandi niyo nyabumenya bumenye abufise utamweretse neza ngene amenya ngene adandaza, ngene yifata runtu, ngene afatana n'abakiriya biragora. Twebwe rero nkuko mubaje ikibazo, intumbero yacu ni yiki, ni ukugira ngo uwo wese yifuza kumenya umwuga, uwo wese avuga ati nokora iki, ari intebe, ari kanzu, ari ishati, ari gitanda, ari sakoshi, avuga ati ndavyumvira, ndabishaka, ngandakeneye ubumenyi buhagije, hanyuma ngashobora guhiganwa n'abandi ku isoko, ngashobora gushora ngaha mu Burundi eka no mu bihugu bibanye. Nico rero niyo ntumbero yo kugira ngo uwo muntu yize ku ishuri acavaho azi neza cagiye gukora, yavyiteguriye hamwe ku ishuri, atavuga ngo ca ndondera akazi bampa akazi, ahubwo aca bari we agatangura agashona impuzu, akabaza imeza, agakoresha imashini nyabwonko, agasudira nko mwayubonye. Ni intumbero rero turimwo, kandi nogira nti si abanyeshuri bonyene baronse amahirwe kuja kuri iyo shuri. Abanyeshuri bashika 1000 nibo twahisemwo, ariko hari abana 300 badafise ayo mahirwe, bataronse ayo mahirwe yo kuja ku ishuri, ahubwo aho bari hose tubifashijwe nabo twitwa abahetsi bashobora kuvyiga, bakavyiga bakabimenya nabo nyene, na cyane cyane abagerana ubumuga, ikabo nyene bose bataronse amahirwe kuja ku ishuri. Mwabonye ko hari n'abatumva kandi canke bamugaye bacize amaguru. Niyo ntumbero dufise rero kugira ngo dushigikire gugwaruka ruri mu maseme, kandi abandi batari mu maseme bashobore kwiga umwuga, bace baronka ibikoresho vyibanze kugira ngo bace bagenda gukora, kandi mwabonye ko babishoboye. Turavyishimiye rero. Bajya mwabonye no munsi n'abambere, suvuga ngo nibajya bonyene, barya nabahiswemwo duciye mu mahiganwa, nabaje imbere, nabitangiye imbere. Ariko mwumvise yuko bari imigwi 3, hari amakoperative, hakaba n'amashirahamwe twita ama entreprise, hakaba n'ubundi n'abandi bato bagitangura twita ama AGR. Abo rero nk'amakoperative barasabwa naho ngo nyine ikintu ico nashanda ndayigarukeko, abo bose
twega tukuravuga duti nugushigikira sugufasha turashigikira tushikira uvyifuje abo rero dushigikira turasaba intererano ariko iyo intererano siyo twara twebwe niyo cije amakoperative nyene kugira ngo izofashe kubungabunga bya bikoresho vyabo hanyuma bagume bariho nejo bundi bataguma bazeyinze kuko urabona gushigikwa ni kimwe ariko urabona ni benshi babikeneye tukivuza rero yuko iyo nterano batanga amakoperative 30% amashirahamwe entreprise ni 15% bajya bandi ni 10% ariko navuze nti na yabo sayo dutwara twebwe nugira ngo tubone yuko nabo nyine bafizemwo ugushaka bafizemwo n'ubyukuri ishaka by'ukubikora.